Haleluya. Ndabaramukije bene data nshuti z'umusaraba aho muri hose, umwami wacu Yesu Kristo nabaha umugisha. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira data wa twese anyemereye ko nongera kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire kuco umwami Imana yashize ku mutima. Haleluya. Reka mbanze ndirimba akaririmbo kamwe numva ku mutima wanje, inomero y'151 mu Kirundi. Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha ukw'abavindimwe bakundana, naho bodukunda bose boduharuruka cane, we ntaho yohemukira abakunda. Niki gihesha ubugingo budashira, sukumenya Yesu wacu adukunda. Hamwe twari tuzimiye yaturondeye nk'intama, aratubona tuzana imuhira. N'umukunzi wacu mwiza kandi akunda kuduha imigisha myinshi n'imbabazi. Imitima yacu ikunda kumwumvira muri byose, no kumwizigira cane tudatinya. Kandi ibyacu byose vyakuweho kubw'urukundo rwa Yesu, niwaduha gutsinda ibitwosha nabi, akatuzigama gose, akatujana mu nzira yiwe nziza. Haleluya. Mana data ndagushimiye cane ubuntu bwawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe rwinshi Yesu wadukunze. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ngo urusha abandi bose kudukunda mwami Yesu. Yo ngurusha kandi nk'uko abantu bava indimwe bakundana Yesu, ngo abo bodukunda ngo ariko boduharuka cane. Haleluya. Urakoze mwami, ngo weho ntawuhemukira bukunda. Ndabigushimiye Kristo kuri wo kwizigirwa, uhabwa icubahiro. None rero mwami Yesu, ngomba kuganira na bene data y'amabanga washira mu mutima wanje. Ndasabye muhemu yera nshigikire, ndasabye ijwi ryawe ryumvikane mwami muri aya majambo ngira mvuge, mu izina rya Yesu Kristo. Ukore ku bantu bawe, uganire n'abantu bawe mwami. Ndi combo gusa, ariko Yesu ibyo wavuze ubishikiriza abantu bawe. Ndabigushimiye ko wumva mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndashimiye Imana
muri izi saha Yesu ampaye yihanganira mvuga buke buke ni mu masaha y'ijoro ino ariko Yesu adufashe byose bigende neza. Nje kubabwira iyerekwa nagize hari itariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka mu 2025. Urumva ko turacari hafi yaho. Itariki 10 ukwezi kwa mbere muri 2025. Uwo munsi neretswe mbona ninjiye muri class mu ishure, hanyuma iyo shure ninjiyemwo nsanga hari abanyeshuri bariko barakora ikibazo. Umwe wese yari afise urukaratasi rwiwe yariko arakorerako yunamye ariko arakora ari concentre. Hanyuma ninjiye nanje byaboneka ko ari mu ishure nanje ndimwo, hanyuma nanje cangenda nkaho menga nanje ngiye gutora urupapuro rwanditse ko ikibazo nkora, ariko nza kumva mu mutima canke bigaragara yuko jewe sindimwo mu bakora ico kibazo. Hanyuma rero ariko nibwira mu mutima ngo ngo naho ntarimwo reka mpfe gukora ndabe. Hama nkoresha inguvu canke kuko urumva bambariye ko ntarimwo, ariko ndavuga nti ntaco bitwaye reka mpfe gukora. Nca ndagenda naka umusurveyo ryari imbere abariko aracungera bariko barakora ikibazo, nca ndamwaka urupapuro ubwo twita brouillon nkorera ngirirako nandikirako. Hanyuma nca ngenda rero gusaba questionnaire canke kuraba ico kibazo abandi bariko barakora uko kimeze. Niho rero nagenda ku muntu umwe ariko arakora. Rero ngiye kuri we ariko arakora ndasoma, nsomye nsanga kweri nta kintu na kimwe notoramwo, nta namba. Numva nyene mbona n'ibintu nyene ntasobanukiwe. Ni nka kwa kundi nyene guha gukora ibintu batakwigishije canke ibintu utize. Urumva ko biba bitoroshe, ntushobora kubimenya. Hanyuma niho naca negera umwe ndamubaza nti woshobora kunsobanurira ibintu. Cangenda ndamubaza kugira ngo ansobanurire hanyuma ashobore kubikora nanje. Mu gihe rero ariko aransobanurira, uwo n'umunyeshuri ariko aransobanurira, mu gihe ariko aransobanurira abandi murumva ko baba bahoze bariko barandika, umwigisha aca araza, aje aca aratwaka, aca yahitana ikaramu yandika ubusa ku rupapuro nariko ndakorerako, yandika n'ubusa 0 kuri wa wundi ariko arakora. Nta rindi jambo yatuvugishije. Ndababara nti yewe gaye, mugaka umutima ndavuga nti nakareje sinariko ndakora iki, nakare sinarimo. Mugabo nca numva mbabajwe na wa wundi mpesheje ubusa kandi yariko arakora wewe. Hanyuma ncamera nk'ugomba mpaririza n'uwo mwarimu kugira ngo ndamubwire yuko uwo wundi amuhoye ubusa basi yari gufuma mpana jewe kubera nje nakoze amakosa. Ariko ngerageje nyene kuvuga ngo nta kosa nagize, nanje ndiko nitetea nyene mvuga nti no nta kosa nagize, nariko ndamubaza gusa nsobanurire rarara. Aca arahindukira nkankamira ngo hora nca ndahora, ubwo nyene nca nikangura. Mu gihe ndiko ndiyumvira izo nzozi ni mbega mwami Yesu ibintu vyo nibiki, Mana yanje ibintu nibiki. Numva nyene mbyuka mbabaye cane uwo munsi ndasenga cane ko nabonye ndonse 0, kandi si ivyo gusa ko naronkesheje n'uyundi namuronkesheje 0. Ndababara. Ariko bene data,
narababwiye nti ico umwami azombwira cose nzoza ndababwira. Hariho bimwe nshobora kuvuga mu migani, ariko naho ndabivuga mu migani, ico mba ngamije mba nshaka yuko wa wundi biraba avyumva. Kubera yuko Imana ivuga haraho ivuga mu migani, kandi nivyo, ariko kandi niyo migani irayisobanura. Mu buryo buboneka nta kibazo nakoze, nta hantu nagiye ngo sange hariko harakorwa ikibazo, ariko nivyo mu buryo bw'Imana. Imana ishimwe. Ndiko ndasenga rero, Imana impishurira ibi bintu bikurikira. Ishure iriko irakora ikibazo, kandi iyo shure nanje nkaba ndayibamwo. Ishobora kuba ari ishengero ryanje uyu munsi ririko rirakora ikibazo. Mvuze ngo ishengero ryanje ni ishengero mbamwo, canke ishobora kuba ari igihugu mbamwo, ariko uko biri kose ni ahantu mba nanje ndimwo, niyumva ko nanje ico kibazo coba kindaba. Ariko nshuti z'umusaraba, aha nyene niho nagomba wowe nanje twige twumve ico umwami yashatse kutubwira. Yari classe canke ishure canke idarasa, bariko barakora ikibazo, kandi aho nanje nari ndimwo, nari uwo muri iyo shure canke nari muri abo banyeshure, ariko jewe ngo ikibazo nticari kindaba. Jewe rero binanira gutandukanya kuba muri classe abandi bose bariko barakora, mugabo wewe ico kibazo kikaba kitakuraba. Aho hantu niho hananiye gusobanukirwa. Nico catumye ngomba guforsa canke gukoresha inguvu, kurondera nanje urupapuro kugira ngo nanje nkore, ndabe ko nobishobora canke nanje nkore. Bishoboka yuko niyo nari gukora ntibari kunkosora kubera yuko ntarimwo, ariko umutima ukanyumvisha yuko nanje mbwiriza gukora. Bene data, Imana idufashe. Aha hari ikintu Imana igomba kutubwira. Ushobora kuba muri mu nzu, dans une famille, mukumva rwose mwese muri mu nzu, ariko hakaza ikibazo kiraba serugo wenyene, canke hakaza ikibazo kiraba nyene urugo, mu mama mu rugo, bisaba ko ahagarara nk'umuntu ari imbere y'ikibazo, bisaba ko yishura wenyene kuko yahawe ikibazo kandi abwiza kwishura. Ariko kenshi urumva biratunanira kumenya ngo eske ibi birandaba canke ntibindaba. Imana rero idufashe. Jewe rero muri ivyo nagiye gukora, vyari biraba classe yanje, ariko jewe ntivyari bindaba. Uko kuntu naforushije rero, daboro niho ikosa ryatanguye kubonekera. Bene data, ico bita mu Giswahili bacita utii, mu Kirundi bacita kumvira. Bavuze bati caha, ubu umuntu yiyoroheje ucaho. Bavuze bati kora iki kintu, ubu umuntu yoroheje umutima ukore. Bavuze bati genza gutya, ugenza uko, niho vyorohera wa wundi ariko arakurongora canke wa wundi akurera, niho bimworohera. Ariko igihe avuze ngo gira gutya nawe ngo yasubira ngo gira gutya ngo urumva bras de fer ntibikenewe. Rero aho nimba wiyumva usaba Imana imbabazi. Niba ufise umutima wa mwena gutyo, utumvira umuntu akurongoye ngo umworohereze mu gikorwa ciwe, aho urumva ko biba bikugoye. Yesu umukunzi w'abari mw'isi atugirira imbabazi, nawe mwene data wiyumvise akugirira imbabazi. Bibiliya yaravuze ngo nta kuganza kutava ku Mana, kandi ivyo tubigira kugira ngo boroherwe mu bikorwa vyabo, kuko bazobibazwa n'Imana. Rero
ako kantu ko kuvuga ngo wowe ibintu ubikore hanyuma ugaca ugenda par force ukarondera kubikora, icyo ni ikintu ni sinye itari nziza. Hanyuma ikindi ndiko ndababwira ni inyigisho ni inyigisho, si uko ntari umuntu numvira, ariko ni inyigisho Imana yagombye gutanga. Yesu nashimwe. Hanyuma ikindi kugenda kuraba exame abandi bahawe, urumva ko nari niyemeje kubikora, nta kundi wiyemeje kubikora utanguye inzira urayibandanya mpaka bihere. Ngiye gusoma nababwiye mbona n'ibintu ntatahura, nk'uko wewe nawe hari ibintu uri kudatahura kandi ukamenga birakuraba ariko kandi bitakuraba, ukagomba gucukumbura no kugomba wagira urumva ukumva nyene ntabyuzi kuko ntabyuzi nyene kuko si iby'iwawe. Rero ugaca kugomba nsobanurira, ukagomba gusobanuza nk'aho umenga naho ugomba kwishura bya bibazo birimwo. Ndabizi neza ko mwamaze kwiyumva bene data, ibyo niko ndavuga ngo byumvwa na sinzi mbega ngo byumva benshi bikumva bene byo, sinibuka ngene ngo byumvwa na benshi bikumvwa na bene byo. Ntaco sinabyibuka neza uwo mugani ngene uvuga. Rero ivyo bintu bene data bariko barakora ikibazo, bene data bari mu kibazo, sinzi ngo abo bene data sinovuga ngo ni naka ngo ndabatume ku rutoki, ariko bariyizi aho bari mu kibazo. Ico kibazo rero uri kurakora nshuti y'umusaraba, Yesu azokurabira ku giti cawe ingene wishuye, azokurabira. Imana ishimwe. Erega naho muri classe bose bariko barakora, Imana baragira correction, ariko umwe wese ku rupapuro rwiwe baraba ku rupapuro rw'umwe wese n'izina ryiwe muri abo bose bariko barakora ico kibazo. Rero uko rero ugenda kubaza ukabaza naka ngo mbega ngo bimeze gute, ngo mbwira ngo sobanura ibi bintu, akicara gusobanura we, inshuti yanje uri kuramutesha umwanya, kuko wa mwanya w'ikibazo uri chronometre, amasaha bahera bavuga ngo stop, shira hasi mwese murahejeje. Wa wundi uri kuratesha umwanya ntaronka no kwishura, kandi yari afise ibyo yishura, kandi kumbura yari gutora ico kibazo, ariko uri kuramutesha umwanya, uri kuramuvugisha ibyo atakwiye kuvuga, uri kuramutesha intumbero. Yesu Kristo akubabarire. Mwene data, aha ndiko ndabwira bene data ico kibazo kitaraba, mugabo bakaba bariko baracinjiramwo ngaho umenga nabo barimwe mu bishura ibyo bibazo. Nshuti yanje mwene data, non seulement wewe uraronka ubusa kuko wagiye mu bitakuraba, kandi na wawe uri nyene uramuhesha ubusa kuko uri kuramutesha intumbero. We yibaza ngo ari kwagira neza mu gufata umwanya wose agusobanurira, mu gufata umwanya wose agomba kwishura nkaho umenga bimwe ari kwishura ku rupapuro, ariko aravyishura wewe bya bindi. Uzovuga gute imbere y'Umwami Imana? Yesu ayo majwi yose muri ko muravuga, mwene data, nshuti y'umusaraba, ayo majwi ariko arumvikana imbere y'Imana mu gihe abandi bose bacecetse bariko barakora ikibazo. Ayo majwi ni amajwi nyabaki, n'amajwi nyabaki. Umwami yavyumvise kandi araje kubaha ubusa. Muriko mukora amakosa, muriko mutuma abantu badatekana mu mitima yabo ngo bakora ibyo bakwiye gukora. Muriko ikibazo data yabashize imbere, umwe wese afise ikibazo. Bene data, nshuti y'umusaraba, umve ndababwire aya majambo Umwami Yesu Kristo yayantumye, ngo ndababwire ngo bene data, shengero ry'Ibujumbura, Kristo yabantumye ngo kora ikibazo neza. Ivyo mwashizwe imbere mubikore neza kandi mubikore mucecetse.
Haleluya. Bene data barongozi b'ishengero, mubikore neza kandi mubikore mucecetse. Bene data b'ikiremba, shengero ry'Imana ry'ikiremba, kora ikibazo neza kandi mugikore mucecetse. Bene data bo mu mpingo yose y'igihugu c'u Burundi, kora ikibazo neza. Bene data bo mu Kayogoro, kora ikibazo neza. Haleluya. Kora ikibazo neza, ishura ivyo bibazo data wa twese yasize imbere byose uko bingana. Bene data b'Igitega, bene data b'Imuyinga, bene data bo mu Kirundo, kora ikibazo neza uko umwami yakibashize imbere, kuko isaha igira igere iki kibazo kive mu nzira. Ariko umwe wese muri mwebwe mubahawe ikibazo mwese, data araje kuramasa impapuro. Imana ishimwe. Ndababwiye ntimusamare, ahubwo nimumenye ko muri imbere y'ikibazo Imana yabashize imbere. Ariko mwishure neza. Haleluya. Kuko umwe wese umwami Imana araje kuramasa ikibazo yabahaye, araje kwakira impapuro kandi arakosorera umwe wese. Kandi umwe wese azokwishurwa n'Imana ikwiranye n'ivyo yishuye. Kuko grille de correction iri imbere y'Imana, iri muri Bibiliya. Imana ishimwe. Mwene data wishure neza, ndakubariye wishure neza. Reka hari abantu baba mu kibazo ntibamenye ko bari mu kibazo. Kandi ibyo ni danger. Kuba uri mu kibazo ntumenye kuri mu kibazo. Abantu kubona batanguye ikibazo mu gihe isaha iri kwirerekana ikibazo nimba ari c'isaha, isaha iri kwirerekana hasigaye iminota 10, bose nkabaka, bose bakadepoza, tukaramasa impapuro, hasigaye iminota 10. Wewe uri kurasamara, uri kuravuga hariya na hariya, uri kuratanga amakomantere, uri kurigisha ibyo batagutumye, ayo majwi arashika imbere y'Imana kandi Imana iraza kubona ko utari kurakora. Wewe nawe uri kurasamaza abandi bitakuraba, uri nyuma yavyo, kumbura uri mu rindi shengero ntibinakuraba. Ariko uri uwa mbere wo kubazagiza mbega bimeze gute, mbega bimeze gute, mbega bimeze gute. Amaraso ya Yesu, abo bose n'abadusamaza. Nabonye umuntu umwe, sinzi ngo iyo shene yiwe yitwa ngo iki, canke reka ndabyihore ntaco bimaze. Ariko uyo muntu Mana yo mwijuru, wo kwibaza umenga bamutumye kwishengero ry'u Burundi, ikintu cyose umwanya wose avuga kandi wumviriza ibyo ariko aravuga, guturira gusa amaraso ya Yesu. Ugasanga yanditse mbere, nasomye ibintu ngo abapasiteri ngo babiri ngo bapfiriye rimwe mw'izina rya Yesu. Ivyo ukubesha gusa, kuvanganye no kubesha, kuvanganye no guteranya, kuvanganye n'ibindi bintu. Kristo amubabarira uwo muntu. Numvise gose Imana imugirira imbabazi, kandi arakobeje kandi ukoza aba yakamenye. Mararavanga amashengero, mararavuga ku Imana data wa twese. Bene data tube maso tugabe. Nariko ndibutsa bene data bari mu kibazo, kora ikibazo neza, isaha igira ishike, mwese mutanga impapuro. Mwene data bitakuraba, ndakubwiye mu izina rya Yesu Kristo, vamwo. Ko atari urupapuro ufise rw'ikibazo, wowe bikuraba kwiki, bireke. Reka gusamaza abantu, ubahava ubahesha ubusa, kuko bariko barumva ibyo uvuga bitagira inomero. Mara uri kurabatesha umwanya ngo nsobanurira. Mu izina rya Yesu umwami atubabarire. Yaraye amajambo nariko ndabibutsa bene data nshuti z'umusaraba, abo turi muri class imwe mw'ishure rimwe, ariko abafise ikibazo mu kwakwanye munyarutse. Wabahaye araje kubaka ibyo yababajije. Hanyuma ayo majwi yandi ariko arumvikana mu gihe abandi bose bacecetse, ayo n'amajwi ya tricherie, n'amajwi y'urusaku, n'urusaku rw'ubusuma. Ivyo tricherie mu kibazo, canke kwiba mu kibazo n'ibintu bihanwa. Nk'uko umuntu abonye aciye aza akaduha 0, nuko hariko harumvikana amajwi mu gihe atamajwi akwiye kumvikana. Haleluya. N'amajwi akwiye kumvikana, ahubwo akwiye kumvikana silence
no gukora. Kandi mumenye rwose yuko musiganwa n'umwanya. Bene data, ibihe mumaze muri ibi bintu biri mu kurangira, ariko se bizorangira nuronse amanota ameze gute? Imana nibaho umugisha. Hari ijambo nagomba gusohoreza ko kuri ayo majambo Imana yampaye. Ni ijambo riri muri Timoteyo wa kabiri igice ca 2:23. Haleluya. Timoteyo wa kabiri igice ca 3, Timoteyo wa kabiri igice ca 3, igice ca 2:23. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Igice ca 2:23 haravuga ngo, ariko ibihari by'ubupfu n'ibyo ukutamenya ntukabyemere, uzi yuko bibyara imitongano. Ibihari by'ubupfu nk'uko kuntu ariko navuga ngo murambesheye ngo kubera iki mu mpayezero ibiriri witeteya. Ntaco witeteye. Niba baguhanye tekereza akira igihano cawe kuko urakimerita. Ariko kwama iminsi yose muriko muhangana, niba bakweretse ikosa, accepte les critiques, zemere hama wikosore. Aho nurundi ruhande rwa wa wundi atazi kwemera amakosa, uwo niwe niko ndabwira. Mureke kugora murongozi aguhanye ja mu gihano, hanyuma wemere ikosa ryawe hama wikosore. Imana ishimwe. Hanyuma irindi jambo ni aha ku murongo wa 24 naho haravuga ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose no kuba ashoboye kwigisha no kwihangana. Mwumvise? Ibi byose bishobora kuba muri ico kibazo uri kurakora, umenye kuvyishura neza. Mushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ntakwiye kuvuga amajambo mabi, ntakwiye kugirana, akwiye kuba ashoboye kwigisha kandi agashobora no kwihangana. Mwami Yesu Kristo abafashe kwishura neza ibyo bibazo murimwo, mubikore neza. Imana ishimwe. Hanyuma irindi jambo kumbure nohereza ko n'iri jambo ryo mu Banyefeso igice ca 2:21. Haleluya. Bakoze Mwami Yesu. Banyefeso igice ca 2 ku murongo wa 21 haravuga ngo, muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Imana ishimwe cyane. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Natwe bene data, uko turi bene data nyene, turi urusengero rw'Imana. Turi urusengero rw'Imana. Mureke umwami atwubake neza, twubake neza, dukurire muri we, tugendere muri we. Imana ishimwe. Ivyo umwami Yesu Kristo yaduhaye turiko turakora, abari muri ico kibazo muriko murakora, umwami Imana icagomba aragomba ko mushira en pratique vya bindi yabigisha. Nica ariko arababaza nta kindi. Yabigishije kwihangana, ariko araba ko muriko murabikora. Yabigishije kugendera mu kuri, ariko araba ko muriko murabikora. Yabigishije mbese umuntu wese gushira imbere mugenzi we, ariko araba ko muriko murabikora. Uko biri kose kora igikorwa bikuraba. Imana ishimwe. Nawe bitakuraba, ntugire ngo data yarakwibagiye. Nawe we hariho ikibazo kikuraba, kumbure waragihejeje canke kiri imbere. Ariko data ntakwibagiye kuko mwishure nta urengana adakoze ikibazo. Rero uhoraho Imana aduhana umugisha namwe bene data,
umuntu wese ikibazo arimwo ugikore neza. Nongere nsubiremwo, abari mu kibazo barahora, abari mu kibazo bakoresha umutima n'ikaramu bakandika, ariko batariko baravuga. Iyo uvuga mu kibazo baraguhana, ni tricherie. Rero muceceke mukore, kandi Yesu Kristo umukunzi w'abari mu isi abashoboje kwishura neza kugira ngo muzoronke amanota bakwiriye. Natwe abandi bo hanze tuvuga bitaturaba, amaraso ya Yesu atuboneke ko abo twabujije gukora, abo twahesheje ubusa, abo turiko turahesha ubusa, ijuru ridutabare duhangaze mu izina rya Yesu. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe yare majambo Imana yantumye kugira ngo nibutse bariko barakora ikibazo yuko musiganwa n'umwanya, mukore neza kandi muneshe. Imana ibaha umugisha. Kristo rabasha, haleluya, ndagushimiye ko ari wewe Mana, ni wewe ushobora byose, ni wewe ugira neza. Uduhangaze Yesu abitaye mu bitaturaba, uduhangaze Mwami. Ibyo twari dukwiye gukora kwari ugusenga, ariko none Kristo ntitwabikoze. None utubabarire Yesu, ibisigaye Mana yo mwijuru utubabarire. Tumenye ngo muri classe bose ntibaba ariko barakora bimwe, abo wahaye ibyo bakora umuntu wese uzomurabira kuco wamutumye gukora. Ndagushimiye nuko vyura imitima yabo, bumvishe ko bari mu kibazo kandi bumvishe ko isaha igirigere yuko ikibazo kirangira. Yesu umufashe umwe wese ariko arakora neza, mu izina rya Yesu umwe wese umutabare. Ndabigushimiye ko tugiriye imbabazi, kandi ko ni bene data urushizaho kubaha inkomezi no kubaha kumenya aho bagejeje ibikorwa. Mu izina rya Yesu bana n'umwe wese ankurikiye muri kano kanya, umuha umugisha data wera. Ndagushimiye ko uvyumvise kandi ukora ibirenze ibyo ndakubwiye, ni mu izina ryawe ryera Kristo nshimye, amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana ibaha umugisha mwese, amen.